bakunzi ba JTV online kumwe twama tubabwira yuko tuzora tubashikiriza amakuru atandukanye cyane cyane mu bijanye na ARIKO uno munsi sinzi ko no muvuga umwizina ndibaza muramubona araza kutwidondora ego mwaramuse mune dada mwaramuse neza namahoro wo kwidondora abakunzi ba JTV online kugira bakumenye uriwe n'icyo ukora mu buzima bwa misi yose. Ndi Muco Light ni jewe sha banyita Muco Light amazina yanje bamenyereye ariko uno munsi nitwa Light Melody yandu umuririmbyi w'umurundi ndumurundi ndirimba ikirundi ya merci. None ni kubera iki muba mwarashimye kwiyita Light Melody nakazina kiwawe wo warakuye wavukanye donc abavyeyi bo barakwise cyangwa ni bimwe by'abasana uzawumva ati je ko nitwa kanaka ntegezwa kwihizina iri nariri. Okay, Jesse meze nk'abaririmbyi bagakopia mu ndimo no mu mazina jewe n'izina ryanje nawe n'abavyeyi mu ncamake nitwa Muco w'Intore Jean de Dieu mazina yanje y'abavyeyi hama uca wumva ko Muco w'Intore harimo Light okay hama Melody nyene nakanoni yongereye ko kubuhizi kiwanje nyene ariko n'izina ryanje by'ukuri ry'igisokuru ya numvise mu izina ryawe harimo Light woba uri umwe nyene nk'abakunze kuvuga yuko umuziki w'iwacu nga mu Burundi udashika kure na cyane cyane abahanzi batawuronka mu kintu mfatiye nga kuri jo zina ryawe wobuje kuba umuco rero makweri ku muziki wo mu Burundi kugira n'abahanzi ejo cange ijya ejo bahabonereho umuco baronke akantu kazora kabeshaho mu muziki wabo. Yeah, barayamaze ati izina ni ryo muntu by'ukuri ndi Light kandi ibikorwa byanje ndabikora neza kandi mfise indoto yo gushikana umuziki w'Urundi kure naho hantu bose bavuga yuko utarashika ushike ariko ndayifashijemo n'Imana ya okay ko dusanze tumva yuko umuziki w'iwacu mu Burundi ari umuziki ngo ugarukira nga mu Burundi nka Muco Light cyangwe Light Melody ubona yuko ni igiki cokogwa kugira ati umuziki w'iwacu ugere kure no mu bindi bihugu bawumve ni igiki cokogwa ku ruhande rw'iwawe? Bo Jenny yumvira yuko ico kibazo mbajije ni kibazo ciza cyane intama midufite twebwe abaririmbyi b'Abarundi subwacu twebwe abaririmbyi ariko ni intama midufise kubatukuriye kubaduserukira ni kuvuga yuko tuwe turicari nyuma cyane mu bindi bihugu kuko nta kintu na kimwe kiranga umuririmbyi nka droit d'auteur cyangwa gukingira ibikorwa by'umuririmbyi umva dukora muri vide ahubwo naho dukora tukageza nukuri tubishima Imana ego. Hari ikintu uhejeje gutubwira uti ngo abadukuriye abaturongoye sinzi ko ugomba kuvuga mu gisata canke novuga ku ruhande rw'abarongoye igihugu canke ku ruhande rw'abarongoye umuziki canke igisata cy'umuziki kimwe twituzi amical de musiciens? Yego nkora hose cyane cyane kwanza nkora kuri leta yacu y'u Burundi ikintu kijanye n'umuziki impano y'umuziki nga mu Burundi vraiment ntayo baha agaciro ego hama na mikare iwacu bwayo nta ngufu bishiramo kugira ngo ihindure isura mu muziki w'u Burundi. Naguciye ijambo aho nyene ko mu misi iheruka hari inama yahamagariwe abasani bose byaraciye no mu Facebook mu ma stati y'abantu batandukanye janino za WhatsApp barahamagaje inama yari amical de musiciens n'abahanzi muri ico gihe ijambo nyamukuru ryari ryo guhamagarira abaririmbyi ko boja kwiyandikisha muri amical kugira bamenyekane bamenywe n'igisata ca amical bongere kandi bamara kumenywa bavuze umuziki bateze nabo nyine bace batangura gutanga amakori kandi ngaho kabutubwiye uti
amikale ntibabona ntigirane wowe ngaho ukivuze kwiki birantwengeje kandi birambabaje ico kintu dufate kwanza kuba barakoranyije abantu amanama si ikintu gishasha ku baririmbyi izo nama zabaye ntaco zivamwo ese ndakubaze kuba ariko baraduhamagara ngo twiyegeranye dutange amakori twinziziki nishura twinziziki ko dutanga amakori twebwe bazoduhiki bazubaziki kugira ngo dutange ayo makori tuyakura ntaguciriye ijambo urazi icatumye bavuga uko ni kubera basanze iyo umuhanzi agomba kuja hanze gukorana korabo n'abandi mu kintu cerekeye visa birabibagora bacavuga yuko ho hakwiye ikintu kizoba arico kizora giseruka gusabira visa uyo muririmbyi na niho bace bahamagarira ati yuko mwese muja kwiyandikisha mumenywe n'amategeko na cane cane bahereye ku gisata kibatwara ari cyo amikari nuko none mwe aho onye wowe uhabona kwiki uhavuga kwiki nukuri ntakubesha ico biyumviriye sico batagize gutangura ico batiza gutangura sico basize imbere nibamanze ba bedding umuziki w'u Burundi impano kwanza z'u Burundi none iyo viza uzoja kwirimbira uzoja bazoguha viza ugiye bakumenye gute byazananye gute nibamanze bubake baha agaciro impano babahi agaciro umunyempano hama umunyempano agaburirwe n'umwuga wiwe atungwe n'umwuga wiwe hama ibindi bizoza mu nyuma erega umaze gukora neza. Okay, ntaguciro kijambo hariho wahoze atwaye amikare Romeo yavuze yuko abahanzi bo mu Burundi abaririmbyi bo mu Burundi atanzara mufise uko ngo murakora ibiteramo mukaronka inoti nawe kavuga ati ngo umuziki ngo babanze biteho umunyempano ngo kugira impano yiwe izori mugabura ko yavuze yuko ubu unye musige muvuza ibiteramo ubwo mvuge yuko ya mpano muri ivyo biteramo musige mukora itabagaburira. Romeo nta kuntu atovuga Romeo ifitiye ivyuma Romeo Romeo wewe araronka yiwiwe none ibyo bitaramo ko arindira Romeo arindira gato ntuciye mu ijambo Romeo ko yamakora ibi amakaraoke ni abahe baririmbye mu Burundi batatu womba ahamagara yemvita ati ingo kuri karaoke yiwanje person ariko arondera inyungu ziwiwe nariko arondera inyungu z'umuziki w'u Burundi cyangwa impano zo mu Burundi never. None tugiye tugarutse gatoya bugomba uvuge yuko ngerageje gutahura neza hariho ukuntu umvise uvuga ati ngo Romeo arafise ivyuma none nk'ubunye amikari ivuza ati désormais tugomba tuzane ivyuma none wowe uri tayari kuvuza umuziki novuga live music jewe ndakubwira ukuri nitwa Light sinza mbesha je ntago ndi mu musicien je ndi mu artist je ndaririmba ko simvuza ako nibisuga yuko ibyo mvugije bivuje nabi ndabyanka kuko ndabizi binanira gusa kubivuza ariko ndavyumva nabati ahantu ushaka kumvugiriza ku noti genda ukinoti sindayumva bimeze uko ariko dusubiye kwanza kuri Romeo muri manda ya Romeo amaze kudukorera iki kandi twagize amahirwe turonka president w'umuririmbyi nkatwe muri manda ya Romeo amaze gutwara ariko yadukoreye iki yadufashije iki mugabo cari cyumviro ciwe ariko aravuga naho ugomba kuvuga ati ngo yabamariye iki yagize ntihabuze ikintu yoba yarakoze. Urazi ndakubwira ikintu kimwe twarahombye ko umugore wa Fariyazi batamuhaye rya mikari aho nyene bazi ya mikari kuye guhebwa umuntu ashoboye kuba ashobora gutunganya ibikorwa nk'ujya mugore wa Fariyazi yari gutwara amikari y'u Burundi Natasha yari gutwara amikari mu Burundi ariko abarundi baricari muri bya bintu by'amacakubiri umenga ati bashaka nyene inzego zigume ziri muri babandi oya hereza ikintu umuntu ashoboye mbere ndakubaza ikibazo umutama wacu yatanguye amikari member uyu wahaye member mutama kwa nyibutsa ntuze
uyu yasize memba yahaye memba je ndagusigaranye igikorwa akora igikorwa uyu ujya mutama yaratwaye amikare neza kandi ico gihe abaririmbyi vraiment bararonka amasho okay na memba nyakwigendera yaragerageza gutanga udusho hirya no hino urumva mbwira Romeo kuva atangura kudutwara konseri nazo tamaze guhuza z'abaririmbyi gusa oya si Romeo gusa n'uyu si president wa Mikael dufise ego mu wese yerekana unya hari ntabwo arakora ama konseri menshi cyangwa nta teramura kimwe arakoresha wewe nawe nyene uhavuza kumuneguruko one uhari wewe nta nuwonzi no mumenya gute Bright ntawuzi ntawenzi no mumenya gute okay turekane n'ibyo none umuntu mumenya gute umuntu mumenyera kubikogo no umuntu mumenyera muri vide okay wenda kuzi yuko uri umujournaliste urarondera abaririmbyi kandi turabashimira abanyakubahwa muragegeza kudufasha kugira ngo tumenyekane na gatoyi kugira ngo impano zacu zitangure gukora turakora ko tubuze ubufasha ya hari ikintu wejeje kuvuga uti ngo mbushimire ngo ubushimiye abamenyesha makuru ngo basangaho muri yego abamenyesha makuru la plupart ibice 90% biridoga ati media aba promoter aba DJ ngo nibo barako barasubiza umuziki w'ikirundi nyuma ngo kubera batawuvuza cyane gose ngo winjire mu matwi y'abantu wewe nawe ukazukura bashimira numva ko muriko muravuguranya muriko muravuga amasansi kontrere hagati yanyu mwebwe abaririmbyi oya umu DJ n'umujournaliste ntaho bahuriye ntibasange nakazi je ndiko mvuga umujournaliste ntituraza by'aba DJ ntabyo nzi bavuze ibyo bashaka ko bari muri business yiwabo none umu DJ azovuza indirimbo atazoma n'amahera 500 mugani yavuze indirimbo ya Diamond akayironka igihumbi izomenga uvugira yivuze aho jewe niko ndivugira abajournaliste bo kuma media on TV online ni mwebwe muko muradukuza mu muziki uno munsi kuko uravye n'indirimbo zivuga kuri RTNB indirimbo zivuga kuri RTNB indirimbo zo 70 50 nta ndirimbo y'umuririmbyi kama mushasha cyangwa generation mbwe wondi mbwe n'indirimbo zitabara bosha no kushaka kuri RTNB zitatu gusa kandi ari televiziyo radio yacu y'igihugu iteza kudufata umugongo nibo bari bakwiye kumenyekanisha ibikorwa by'iwacu abarundi bakamya ati Light Melody yasohoye indirimbo shasha rero ni murabe uko ni uko nyene rero wewe ngo kubgawe wifuza yuko ama media cyane RTNB naya yandi amaze gushingwa za Rema za BTV wifuza ko kubgawe wewe ku ruhande rwawe ko zoza ziravuza umuziki w'ikirundi ibice bingaye kwijana kwanza maneshimire Imana BTV na Rema vraiment bo baragerageza nukuri baragerageza gukora ariko nukuri ndakubwije ukuri mu Burundi tutarakora ikintu citwa kuba hamwe dufise urukundo no runani tuzoguma twidoga gushika gupfa kanatsia n'abarundi ntibakunda ivy'iwabo basha gushamwe indirimbo gatoyi je manda ibana mu mabwate urabona ko ba B-Face ba Dramata nabande baragize band yiwabo yaba DJ biwabo ukadusanga indirimbo muri boîte aba DJ bavuze indirimbo zabajya ukacumenga nibo baririmbye gusa bari mu Burundi mbo sinzi ko ariko bazi kurimba cyane sinzi ariko barakoze ikintu ciza bo baravuze ati twebwe reko tubana ngaha bigora reka rero muziki wacu twe tubidandariza ubwacu barikorera ga staff kiwabo ukadusanga basizemo indirimbo y'umurundi kandi ryoshe vraiment uri kurarimba ibintu abarundi bumva towa tia Diamond tia Munazi vraiment uri umurundi umuririmbi y'umurundi ariko ararimba ikintu wumva wewe utahura ukacugenda kumviza na mapiano eske tuko turavaye tuko turajana birababaje ari ikibazo mugabo nakubajije uramenyisho nakubajije ati none wewe ayo ma media wewe wavuza za RTNB zande wifuza ko zovuza umuziki w'iwacu nga mu Burundi ibice bingaye kwicara jewe kintu usaba gusa journaliste je kintu usaba ni baraye ibindi bihugu ngere biko birakora barabe u Rwanda aho rugeze ku muziki barabe Tanzania ahigeze ku muziki barabe za Uganda za Kenya na hani za Nigeria nibareke kuvuza uwo muziki basi
nk'ibice 100 cyangwa ibice 10 kuri bingahe ariko nibagerageze umuziki w'Uburundi nawe bawuha agaciro bavuze domako oya sindoma kubera jewe ibiri mu mutima ni byinshi nifuza ko bokorera abarimbye b'Abarundi ariko nta bushobozi mfise ariko nibagerageze bobo nibavuze umuziki w'Uburundi nkuko byamye kuko Abarundi bakeneye kumva message batahura Abarundi ngahari Abarundi beshi nibazi icongereza ukaguma bashama indimbo y'icongereza hari indimbo y'ikirundi hagishwa guhanwa kandi amajambo yumvikana ukaguma gafata basi nibafate indirimbo 50 z'abanyamahanga bafate indirimbo majana biza Abarundi bisigura rero wifuza yuko bogira 99 kwijana z'Abarundi hama iyo 1% iyo 1% ibe y'abanyamahanga. Okay. None hari ikintu numvise wavuga ati ngo Abarundi dukundana tusa kandi ngo nta bumwe kandi turiko turaraba mu nuzenye ma Facebook hariho Big Fizo bagize ubumwe na Satubi nabo onyohejeje kuvuga ngo mugabo waciucisha ngo barikoreye aba DJ biwabo none wowe ubwo bumwe ubona kwa kanenge akaye ndakubaza ikibazo ubu jewe simba muri Nord ubu nyene noja hariya muri Sud nkavuga ati muzeje je nsha turimana karirimbo cumenga ahubwo we ni numuririmbyi kuriwe ega ni kibiri nibura bubumwe by'ukuri bazi ndaguha nk'akarorero ugomba uvuge yuko ni kibiri ari umwe bwo guhenda abakunzi b'umuziki ngayi wacu ndabivuze bizomenyeka bizokuma n'amahanga yose nta bumwe burabaho mu baririmbyi mu banyempano b'umuziki hariko harabaho utugwi. Okay, none ga mujo right ku ruhande rw'iwawe ufite indirimbo zingara James indirimbo 10 yego izihe nizi uzitubwira amazina Okay, ndafise yitwa Nosara, ndafise yitwa Uruvugo, ndafise Romantique, ndafise Nshaka, ndafise Singene, ndafise Nirikupenda, ndafise Ndakunda, ndafise Umutima, ni byinshi ndazimari. None muri zo zose uba wibuka iyo watanguriye ko niyo wahereje ko Ego ndavyiba uko nije ndabiteguye watanguriye kuyi indimbo ya mbere nateguye yitwa umenipenda nilikupenda ukanikata nilikupenda ukanikata nikakufata ukanikata ndiyo sababu nimekata kukupa penzi nimekata. Indimbo yanje ya mbere natangiye kuja muri studio yakoze na Zaki Classic. Ya nyuma yitwa Baby guy uri romantique, baby guy uri romantique, baby guy uri romantique, uri romantique, uri mo yeah. Iyo ni song romantique ni ndimbo ikiri no mu gikoni itaraja ku mugaga mugomba kuzobona amasanamu vuba meze neza cyane. None gamuco right ndumva yuko ufite agahogo karoye neza ufite ijwigiza mbe ndakubaze kuririmba uko onye byo bari byo wize kwishure kuko urazi kwishure hariho ngo cours de musique cyangwa ni impano wewe usanzwe waravukanye? Je ni impano yanje kandi nakurikaye ni impano y'umuvyeyi wanje papa yari umuririmbyi kandi akaba n'umutambyi. Uba wibuka indirimbo papa wewe yigeze gukuririmbira ukiri muto ducishirize? Yego. Hari iwacu iyo nakuriye
mugabo nizere yuko atari papa wawe yaririmbye yonye yarasubiyemo nabo nyene indirimbo papa yakunda kuririmba oya Jenny nakubwiye ati wo tubwire indirimbo papa wawe yoba yarasohoye canke yaririmba ukiri muto reka ndagusigure papa nizere ko baragukubita ukarira mugabo bagakwinginga bakubembereza mu Giswahili indirimbo papa ntigeze aja muri studio gusohora oya papa yari uririmbyi yitwa umujereri okay muri ico gihe abajerere barabajerere bavuga baririmbye basi kera bavuga baririmbye bayiprona siko bimeze papa yari umutambyi w'akanyarusizi imiyebe byari ibyo nyene none gamucoraje abene igihugu mu Burundi ubahamagariye iki mu gukunda ivyo wabo ko kenshi hariho ukuntu usanga umuntu ariko aravoyaje ariko agenda nko muri ville canke ruguru uzawumva ajya amavolcano aya mabisi iwacu ariko aravuze indirimbo z'abanyamahanga wowe ivyo onye uramaze kuvyumva canke uramaze kubibona nimba waramaze kuvyumva uri muri bisi ni igiki wowe ukora mu ntumbero yo guhimiriza yuko abene igihugu bomenyera kuza baravuze ivyo wabo kandi bakabikunda ico mpamagarira abarundi bose nta numwe avuyemwo ivyo bintu byarataye agaciro mbe hari umuntu yo gukunda gusumba uko we wikunda ivyo bintu byo gukunda abanyamahanga gusumba ivyo wabo nibavyibutse niyo impamvu utazotera imbere nibakunda ibintu byabo je ndabahamagarira gukunda ibintu byabo no kubiha agaciro bakunda ibintu byabo no kubiha agaciro abarundi turashoboye abarundi turaririmba ubuza ati bakunda ivyo no kubiha agaciro none we kubwaho ubona yuko bo biha agaciro gute niba bikunde babishigikire basi support badufashe basi support yabo gusa basi badukundire gusa support ukeneye yuko abene nibakunde gusa ivyacu ibikorwa byacu byose dukora mu Burundi nibabikunde ariko ntibaturutisha abanyamahanga niyo jambo ryanje mvuga ariko turutisha abanyamahanga nibakunde kwanza ivy'iwabo hamaze bakunda ivy'abanyamahanga mu nyuma ariko manzi bakunda ivy'iwabo cyari narakubonye ahantu gamuco uri kuravuza umuziki naratangaye kubona uri kuravuza live none gitari bajya bakuvuguriza inanga mu bamoragiraniye imimenyerezo bimwe tumenyereye kuvuga ngo ama repetition hoho live urazi nabonye kweri wirimba neza ninde yo yarakwigishije cyangwe nivyo ari usanzuzi kuririmba live music bo je wawe ndiko ndarimba live ako je yari yabaye surprise yanje kuba na mfise isabukuru ryanje umunsi bambwa ati light melody no muririmbye ono munsi yagize isabukuru giwe katumuhamagare ngaho imbere aze aturirimbira indirimbo zibiri nta repetition ngeze nkwana nabo iyo nkora repetition nabo nakora ibirenze bijya kuko nkorera mu mpano zanje yego none gamuco wewe kubwawe nizere yuko utakorose gusuja kuri mic nizere ko hoba hari ikintu coba carakwinspire kugira uririmbe nuhe muririmbyo ngaho iwacu kuko je muranikundira gutangura biwacu ko je simura nkunda umuntu canke simura nifuza umuntu okay kira muntu wese arafise icyumviro simura nifuza umuntu yuko yo tanga karorero ko umuntu wo hanze nk'umuntu wo ngaho iwacu yoba yarakweshiye gushika yaho wewe wiyumvira kuja kuri studio ugasohora indirimbo zishika 10 nkizo yoba ari inde mu bahanzi biwacu ndakunda kenshi no nigiye twari kuravuza live namye numva uririmba indirimbo zabahaga yo bari we yarakweshiye je ndakunda umujournalist abaza gutyo cyane okay je mu bwana bwanje umuririmbyi yatumye nkunda umuziki cyane ni 4 years big 4 years nkiri umwana nkiri umunyeshuri muto nyene ndakayabaga nyene nakunda gusubira mu ndimbo cyane za 4 years gwino iruhande gwanje
oya ntutinye fata ukuboko gufata ukundi ko kari wewe wandutiye abandi mugabo gato ntaguciriyeho uyo ndirimbo mugabo igihe twari ngaha aje tuko turaraba live ariko uravuza nta ndirimbo ya Fariyazi numvise uvuza ubwo nugombye kugira ati wirengagiza abantu canke umusige utugoye mu maso oya mbo reka ndashobora gusigurira impamvu nakubwiye yuko yari surprise yiwanje nta mwanya wo gutegura narose kuba naririmbye zijya ndirimbo mu bisanzwe indirimbo za kera ni indirimbo zifise akanovera kandi indirimbo za kera niza zitakanovera kandi uravye paraporo y'uno munsi na kera indirimbo za kera zari zifise message ishika paraporo y'uno munsi ko twebwe uno munsi murimbye umuziki watitse bivanye amajambo yabaye menshi abarimbye babeshi kiyagiye abarimbye bari bakera okay mu barimbye bakera naribaza cyane kuri Bahaga naribaza kuri Bahaga bajya ba Africa Nova naribaza cyane kuri Church Miss papa nawe nzasanga kunda zijya ndirimbo acazi inkundisha kuba naririmbye zijya ndirimbo yasa nirirenga na sinarinzi niko narabonye muri generation iyo myaka beshi bari barimo hariya muri karaoke ndabati none nganda ririmbike okay nca ndaba uburyohe bw'ikintu ndabati none ndimo washaka kumvugiriza ngaha nk'aba musicien nizaye uti rero ivyo no munsi nibishika kure ngo kubera baririmba no sikutava ko bidashika kure kera nuno munsi nibisa uko umwaka ugenda ko ibintu genda bihinduka uko ibintu bigenda bihinduka ariko wumve yuko agashitsi ka kera kavumbika umuriro none wogo muvuge nk'abandi bavuga ngo tujane nibihe wewe nturi kumwe nabo oya none ubu tujane ibihe nyene kubera yuko bacumugaye mu kintu ati byara amagera byarageruwe ni kuvuga yuko tuva mu bwiza tuja mu bundi uti rero none nibihe ibintu wewe kubwawe par rapport y'izi ndirimbo z'uno munsi zo muri no myaka n'imyaka ya kera nibihe ibintu wewe kubwawe nk'umunyamuziki bikwereka ati uyu muziki niwo n'uyu muziki siwo mu kanovera canke mu kwigisha muri message okay twebwe ikintu no munsi ko kiratwica ntitwibaza ku ma message cyane twibaza ku midiho kuko niyo abantu bikundira ushaka kufise umuziki ufise message nziza udafise umudiho babwiye wana sasa pako kilioni hapa uranyumva ariko wishiriyemwo timo wa vumbi bisigurike tuduze aho nyene numvise utanza akarero ku ndirimbo y'abanyamahanga mbe bobo iyo bariko baratanga ibinyamakuru bariko baratanga inkuru kuvyereka umuziki wiwabo bahora babatanga ko akarorero nagoma ndakwereke ingene twagiye twebwe ingene twagiye turava muri kahise kiwacu muri mwaki wacu turakopia cyane Abarundi turakopia cyane naho dukopia mugabo nkuko nabo nyene mu gutanga uturero batabavuga kandi uri umuririmbyi wavuza yuko ubifuda yuko abantu bose bokunda ivyabo mugabo mu gutanga akaroro kavuga ati ngo timu wavumbi noneho numva n'umwana akiri muto yumvise akakaroro utanze ko yoca afata timu wavumbi we ngaho bivuga ko oya natanze akaroro bivanye twebwe iyo dukopia abantu umuntu arazana akaterme kiwe kaivo akana mana kana mbere Abarundi nivyo bikunda imyashitse kukubwira Abarundi nivyo bikundira ubu nibibaza kuri message aho nyene wewe nk'ubwawe uririmba kugira ushike kuki mbe iyo uririmbye ukagira concert amafaranga uronga muri yo concert yakoresha gute mu ruhara rwo guteza imbere igihugu no guteza novuga abene igihugu na cyane mu kibano yaherereye ukumbajije ikibazo ciza cyane jewe ndirimba kugira ngo jewe muco ikindi naco nta mahera ndaronka muri concert arenze kubyo nofasha abantu nanje ubwanje nayo mba nkwiye muri concert ntaba nkwiye eje nza mvuga ukuri
ntacyo ndakorera abantu kandi ndifuza gukorera abantu, ndifuza gufasha imfuvyi, ndifuza gufasha imfakazi, ariko sindashika kuri urwo rwego. Ntacyo bajya ubona bamaze gushika muri urwo rwego bakaronka n'ibihumbi 10 n'ibihumbi bingahe n'umuriyoni n'imiliyoni zinga, ubabwiye iki mu ntumbero yo guteza imbere igihugu nabe n'igihugu na cyane mu kibano ciwabo aho baherereye? Aho rero no nshaka kubesha. Ega ashaka kuronka uwo muriyoni nawe afite ideni ry'imiliyoni 2. Ega nibyo nyene mu bisanzwe. Urazi gituma kuko ni kubera tumenyereye yuko umuhanzi cyangwa umuririmbyi yaronse amafaranga, icyambere na mbere kiratu ciza ni impuzu, akibagira inzu, imodoka, aho kugira ati agire business, hamwe iyo business aca yangaje abakozi b'abarundi bene wabo bashomereye. Ico cyumva gute? Mu Burundi nta mahera hari umuntu yofata agagiramwe imigambi atakora ibintu, ariko turafise bake bariko barabiza ko nka Fariazi, urazi ko arafise magaze ya Bashoboye, yari abarimbye ariko barabiza ko Roriro Simba Gang arafise ama studio, arafise ama restaurant. Okay, muri byo byose udondaguye bafite byo bavyinjiriza iki leta mbere no mu kibano? None restaurant hariko baratanga ikore ya buri kwezi na buri mwaka, hariho ubutike murambona bazana muri commune barinziriza leta. Yego mu kibano none mu kibano naho urabona dufate nk'akarorero nka Roriro yaratuzaniye nga mu Kinama restaurant Simba Gang, no kuvuga jewe ndumusiribateri mfise agahombe ndagenda kajya gacapati nuduhage umunsi kabaraye nje adufasha kandi yaragize neza. Imana imwezagiye, respect muzero Roriro nimbo nyumva. Donc wewe nukugaburira gusa, nta kintu cy'ubushomeri yoba yaragabanije muri? Yes cyane, turabye nko muri Simba Gang restaurant irimo abakobwa benshi, irimo abamama, irimo n'abahungu, na Pierre ntuze na studio yiwe irimo abana, no kuvuga Pito na Fizo kandi nawe nyene afise ama studio ya Bashoboye ikoramwe abantu magaze. Kubwawati iyo batakora ivyo onye abakobwa baba bagiye mu binazi, abahungu nabo bakaba bande sinzi. Oya sinashatse kuvuga uko mugabo urumva yuko agashomeri uwo muntu arinze aronka kazi naho byo bihomba 10 birafasha umuryango. Donc ati iyo batagira iyo restaurant cyangwa ama studio benshi twari kuba turi Abandi mu bahungu. Oya nibisigura ibyo, none mu Burundi turabantu miliyoni zenga 15. Ega mu miliyoni zirenga 5 uguyemwo 2 cyangwa 3 bane, urabona ko igitigiri kiba kigabana. Okay, mu bisanzwe Abarundi icyo ndagusaba niko two kwiga gukora gusa, kubera gukora nivyo bisumba byose, kandi na president yabivuze dukura amaboko mu muzo dukore, ariko tubashimire yuko nabo 10 bakoresha baragize neza mu ncamake baseka ndagushaho ushaka. Ego hari igihe uwo muntu ari kuja mu ibarabara cyangwa akakora ikindi kintu, ariko hari cyo yaramukingiye. None ga muco right wewe kubwawe mboke wo bufise umuryango, nimba ufise ufite abana bangahe? Ego ndafise umwana. Ego urabana na nyina wiwe? Oya amahirwe siyo narose kubera ko yaciye agenda muri Amerika agiye hama ati rero ubunye urindiriye gusaba gutume kugende ko ubundi ko ntegura uwundi bubanzo mubereka Imana yamezagira muri project wanje. None uyo muri Amerika watingwishwi wahebye? Oya sinamuhebye kuko yageze hari yarahuye n'ibindi bibazo by'uyiwe, niwe yaguye ahura n'abazungu acabana n'abandi bazungu biwe hari nyene ya. None gamuco right yo mu buzima bwo ukunda iki? Nk'akanyoga, imfungurwa, ibintu nk'ibyo urukunda iki gufungura cyane cyane? Je ndakunda amazi, nkonga nkikundira agatsima, ko je ndumubo kabisa. Ego wewe uri muri babandi babahanzi batumura kandi. Oya vraiment. Ego none muco right ni igiki ubwiye? None nk'ubunye umuntu akeneye imiziki wawe iyo ikura he, iyo ironka gute? None zirafite ama video cyangwa nurakora ama video? Okay, jewe indirimbo ifise video urayironka kuri YouTube, bandika Muco Light TV, hariho indirimbo kuri YouTube. Indirimbo zanje sinifuza ko zararara kuko projet yanje mfise projet gukora album
ya video kugira abarundi ndabaha ibintu bimeze neza bitomoya. Iki wobwira abakunzi ba JTV online? Abakunzi ba JTV online ndabifuza ko bogira subscribe na gem na partage bagakurikirana ibikorwa byacu. Ego ndagushimire muco right. Murakoze cyane. Nizere yuko n'undi munsi nicwagutuma ko uzotubangukira. Ndi ready nzokwitaba kabisa. Merci beaucoup.